mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muriko murumviriza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mukurikira ikibireraho amasaha 24 kuri 24 muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi misi yose turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 naye makuru twabateguriye uyu munsi akabashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ntara ya Buhumuza naho abanyagihugu bavuga ko bateye umutima uhagaze n'umugwi mushasha w'imbonera kure usigaye yibonekeza yitwara gisirikare mu camuvyumva mu kanya nayo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu ikambi ya Mahama ariko haraba inkino mpuzamakambi impunzi zivuga ko zinezerejwe nayo mahiganwa navyo bateguriye amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevia Tortori haragira mu ngira ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Ivera koze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese nido uriya bunyoni yirirwa arafunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga niwe muvuga yuko ari leta jaso ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abaca imitwe niwe muvuga yuko ari leta jaso kandi inka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo nukuvuga hageze gukama ntaco kuraye umugani urawumva neza mu bisanzwe Baristo ntiyatsinze Baristo bivuga ngo yaratsinze kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazobahenda ko Korea nabaze uko bamuhenze Epitasi naho hoza Yezu Kristo akaza gutwara igihugu cy'u Burundi Epitasi agomba ubutegetsi Epitasi azokwamba uri umunyepolitike mufata ubutegetsi uri umunyepolitike gushishikariza ubutegetsi. Amakuru yacu tuyahere mu vya politike abanywanyi b'iyindi migambwe cyane abari mu mugambwe badasigana iporo nabo muri komine Musongati intara ya Burunga baratabaza ko umutekano wabo wo kubahirizwa ivyo babivuga inyuma yo kwibigwa ibanga n'uwagiye mu nama yakozwe n'imbonera kure za CNDD-FDD yo gutoteza ababoneka ko bakiriho muri zone Giharo muri komine ya Musongati basaba umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH kwigisha izo mbonera kure kumenya kubana n'abandi inkuru iramvuye na Albert Maheke. Abo banywanyi b'umugambwe w'abadasigana ipona bavuga ko umutekano wabo utifashe neza nabo muri zone Giharo iri muri komine Musongati mu ntara ya Burunga nkuko amasoko ya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka muri komine Musongati abitumenyesha ngo kuwimana uheze umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD mbonera kure yaraburiye indongozi z'umugambwe ipona ko zova ngaho zigahunga zigakiza amagara ngo kuko kuwa kane myandagaro habaye inama muri quartier yitwa Demokrasi aho muri zone Giharo yo gupanga uko abo banywanyi bayipona bogandagurwa canke bakanyuruzwa nkuko ayo masoko abandanya abivuga. Iyo nama yamaze nk'ikiringo c'amasaha 4 yitabwe n'indongozi za CNDD-FDD muri komine Musongati abashoboye kumenyekana n'uwitwa Seriyake Komeza Urugendo wo muri zone Butezi, Sarasieri Mbonerema, Baraguma Alexis Batazira Ruganzi zindi umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD akaba ari n'umunyamabanga aho muri zone Giharo umukuru wa zone Giharo Desire Bigirimana n'izindi mbonera ko zitashoboye kumenyekana. Bamwe n'abandi bavuga ko iryo terabwoba riva kukungene abo banywanyi bayipona bama bashize ahabona amanyanga akorwa nako karwi nk'uwitwa Siriyake Komeza Urugendo yagerezwa kunyaga abanyagihugu inka zabo atacamira
bo ku mitumba ya Mutwana, Kibimba na Mwebeya, aho wewe yivugira ko aragashimwe bamuhaye kubera yabemereye kuja mu burongozi bw'iyo mitumba. Abanywanyi b'iyindi migambwe bavuga ko CNDD-FDD yafuse iyindi migambwe mu kwiba amatora, ngo naho amatora ahereye aho mu Giharo iguma itotezwa. Basaba umugwi CNDH ujejwe agateka kazina muntu gutohoza ihohoterwa ririko rikorerwa abanywanyi b'iyindi migambwe kugira bigishe imbonerakure uko zobana n'abandi banyagihugu. Twibutsa ko zone Giharo iri muri komine Musongati yahora ari komine yo mu ntara ya Rutana, ikaba nk'urubuga rw'amabi atagerezina yakorerwa abanywanyi b'indi migambwe atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Abavugwa mu bwicanyi bwakozwe muri kahise aho gushirwa imbere y'intahe nyabuna bahawe amabanga akomeye y'ubunyababanga bwa CNDD-FDD mu ntara ya Burunga. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ejwe ry'ugwaruka. Albert Maheke ndagukengurukirenda kumenyesha ko mu bijanye n'ingo n'imibano mu ntara nshasha ya Butanyerera ingo zine nizo zimaze kumenyekana ko zasahuwe nabo bubakanye, abagabo bagataha basanga inzu zabo zera. Ivyo ngo ni ingeso nshasha yadutse muri komine Kayanza, aho umugabo avyuka aja kuronderera umuryango, atashe agasanga umukenyezi wiwe yegeranije ibiri mu nzu vyose akigira. Inkuru twateguriwe na Inamahoro Krista. Nkuko bivugwa nawe Nifasi Nduwimana ahagarariye ishirahamwe abagabo mu gahinda mu Burundi, kubwiye ngo hambavu yuko muri iryo shirahamwe batanga uturorero tune tw'abagabo bamaze gusahurwa muri ubwo buryo mu kiringo c'indwi imwe gusa. Muri utwo turorero agaherutse kuba ngo nako kwigenekerezo rya 8 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025, aho muri quartier Kirema mu gisagara ca Kayanza Habarugira Domicie yatasha avuye kuronderera umuryango, ashitse muhira asanga inzirera, maze ababanyi bamubwira ko babonye imodoka ya Stuti iri kwirapakira ibyo mu nzu byose, bibaza ko bimutse kuko byari bihagarariwe n'umukenyezi wa nyene urugo. Kuva ubwo Domicie ngo ntagira yacira n'ayamira kuko arara mu nzu igaragara nka nshasha. Ivyo byabaye muri quartier Kirema biremezwa na Busimbo Diomede aharongoye, akavuga kandi ko muri urwo rugo hari hasanzwe hari umubano mubi kuko mu mezi 6 aheze umukenyezi yari yakomerekeje uwo bubakanye amucumise. Ivyo byatumye afungwa kandi ko n'umugabo yari amaze gufungwa kubera umubano mubi mu rugo. Mu Burundi ibijanye no gusubira inyuma kw'ingo n'imiryango bikaba bibandanya kwibonekeza, nayo ubutegetsi bugasa naho bwamabwira birahijya kuri ico kibazo, aho higaragaza n'imfu nyinshi zo mu ngo, aho umugore ashobora guhemukira uwo bubakanye mu kumwaka ubuzima canke umugabo akaka ubuzima umukenyezi wiwe. Turamenyeshe ko kwama hafi abagabo kuko ngo bahohoterwa n'abakenyezi babo cane atacamira, ari byo warongoye shirahamwe abagabo mu gahinda asaba ubutungane, igipolisi n'intwaro. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro urakenuye. Abarundi batari bake bo mu gisagara ca Bujumbura bararajwe ishinga n'ikena ry'umuriro ndetse n'amazi bimaze iminsi vyibonekeza muri ico gisagara. Ibihombo ni vyishi kubakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka misi yose, benshi bakavuga ko bibandanije gutya inzara ishobora kwiha inganda. Ikitibaguye co ni indwara ziterwa n'isukurike kuko ngo n'amazi yabaye umuzi wibuye. Inkuru dushikirizwa na Ndayishimiye Claudine. Nkuko ubutumwa bucishikana mu matelefone ngendana y'abantu bo mu gisagara ca Bujumbura bumaze bisi byibonekeza ku mbuga hwaniro, ubwo butumwa ahanini bukabubaza nimba hari umuyaga nkuba canke amazi yabonetse aho umwe wese aherereye. Ibyo bikaba biterwa n'ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba byibonekeje kuva uyinga riheze ndetse no gushika kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 12 mu Nyonyo akaba ariko bikimeze. Ibisata bizingamishije n'iryo kena ry'umuyaga nkuba bikaba ari ivy'abacuruza ivyo kurya vyononekara vuba nk'inyama, amafi ndetse na zimwe mu mboga, abakora umwuga wo kumwa abantu, ibitaro na cane cane aho bashira abana bavutse batageze no mu buruhukiro. Mu gisata c'amagara y'abantu ibitaro bimwe bimenyesha ko hari inzoya atari nke zitavye Imana kubera ico kibazo nyene. Abari bafite ababo mu buruhukiro bakaba bategetse kubashingura gihutihuti canke ngo barabe ahandi babajana. Ibyo byose bikaba byasongereye isibe n'ikena ry'igitoro kuko imashini zitanga umuyaga nkuba zitagikora kubera ikena ry'igitoro. Ico naco kikaba cawe muzi wibuye muri ico gisagara.
abarundi bakaba batewe impungenge n'agacerere kari mu bajeje intwaro bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD bakaba bigize sindabibazwa na cecane ko abatari bake nabo bavugira mu ntamatama bavuga ko uwo mugambwe ari intandaro y'ibibazo byugarije Burundi n'abarundi. Uyu mugambo uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 abatari bake bavuga ko ataco bigeze umarira abarundi kandi ko kuva uja ku butegetsi ibintu vyagiye vyunyuka. Kibazo abeshi bibaza ni kena ry'amazi mu gihugu nk'u Burundi ubusanzwe bufise ikiyaga Tanganyika kiri mu biyaga birebire kandi binini ku isi kandi hakaba hari n'inzuzi zitari nke muri ico gihugu. Claudine Ndayishimiye urakenuye mugabo kuri iyo nkuru nyene mu mugambwe Kodebu bavuga ko kudashira imigambi imbere ku nyungu z'umurundi wese bituma haba kunyuruza ubutunzi bw'igihugu canke ibiturire ivyo bigashikirizwa na Kefa Nibizi atwara umugambwe Kodebu tegabiri. Ibibazo bijanye n'ubukene mu Burundi ibibazo bikomeye cyane kuko vyagiye biriyongera uko imyaka igenda irakurikirana na cyane inyuma y'intambara no mu gihe twari tumaze gushaho ubutegetsi bwatowe mu mwaka wa 2005 ntacigeze gihinduka kuko haciye hitamwo ibibazo vyo kunyuruza amatungo ya leta aho usanga ata migambi iterambere iboneka ikorwa ikozwe yose ugasanga canke yiyumviriwe ababijejwe biyumvira amafaranga bokuramwo nk'ibiturire canke kunyuruza gusumba kuza kwiyumvira inyishu ibibazo vy'ubukene n'imibano bashobora gukura muri iyo migambi. Rero bashaka gusanga hariho amaswitire kuva kera nk'ibi vy'amazi usanga tugifise ngira amaswitire kuva tucikukira ayo usanga amazi tufise ava muri Tanganyika bisaba yuko kugira ngo amazi aze akwegwa n'umuyaga nkuba regide zo canke leta muri rusange batigeze biyumvira ubundi buryo bwo kuronka amazi na burya dukikijwe n'inzuzi nyinshi n'amasoko menshi hirya no hino iyo ushobora kuvamwo amazi turetse ayavuye muri Tanganyika yo Tanganyika usanga isanzwe hanzwe n'imicafu myinshi ku buryo umuntu yiyumvira mbere nimba koko muri regide zoshobora no kuyungurura neza. Rero muri ino minsi urabona yuko habayeho n'ikibazo c'umuyaga nkuba aho regide zo isigura yuko bariko barongeramwo umuyaga nkuba uvuye ahandi arico catumye umuyaga nkuba ucika hirya no hino bikaca bituma n'amazi abura kubera yuko abo dusanzwe dufise kuko nabivuze akwegwa hakoresheje umuyaga nkuba. Rero twebwe ico twibaza ubwa mbere bwa dushobora kurwanya ubukene muri rusangi nuko ubutegetsi buhindura ingendo bakareka gufata ibibanza barimwo nk'ibibanza vyo kwegeranya ubutunzi ariko bakabifata nk'ibibanza vyo gukorera abanyagihugu imigambi y'iterambere igasubira ikiyumvirwa mu ntumbero yo guteza imbere igihugu atari mu ntumbero zo kwegeranya ubutunzi bagasubira kwemera gukorana n'abasanzwe bafasha Uburundi mu iterambere nk'ibi zo gukorana na dufasha mu buryo bw'amafaranga n'ibindi. Hanyuma ibi bintu iyo bakeneye gukora nk'ibi bariko barakora byo gusubiramwo ivy'amazi canke ivy'amatara bakaba biyumviriye ubundi buryo ku buryo nk'ibibanza bikuru bikeneye amazi n'amatara bashishikara babironka kuko kumara igihe kirenga indwi ata matara ata amazi urabona yuko bihungabanya uza bwa misi yose bigahungabanya n'ubutunzi bw'igihugu. Uwo akaba yari Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu. Amakuru y'umutekano abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza baratera umutima uhagaze niyongerekana ry'imigwi mishasha y'imbonera kure zitwara gisirikare bakavuga ko uko kwigenza gisirikare bibabangamira umutekano wabo bakibaza imvo zituma iyo migwi ibandanya yongerekana inahabwa ibikoresho vya gisirikare kandi hasanzwe hari inzego z'umutekano bagasaba ababijejwe kubuza ababandanya baha
ivyo bigwanisho iyo migwi y'imbonerakure kuko bishobora gukwega arambaraye. Inkuru ndende twateguriwe na Odas Kaburo. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu muri komine Muyinga zone Minago baremeza ko izo mbonerakure zitwara gisirikare zirongowe na Habimana Asumani zikorera ibikorwa bibi abanyagihugu atacamira eka zikaba zahawe n'ububasha bwo gucira imanza abanyagihugu nkaho umenga zasubiriye intahe yo kumugina na za sentare, ubu zikaba arizo zica zigakiza zigafata n'ingingo mu kibanza c'abategetsi. Hambavu yo gusubirira ubutungane, iyo migwi y'imbonerakure yifata nk'abajejwe umutekano nkaho umenga zasubiriye inzego z'umutekano, zikaba zidatinya no kwitwaza ibigwanisho bicira umuriro iyo bugorobye ziri mu gikorwa zataziriye ugukizura. Iyi nyifato y'izo mbonerakure ikaba ihagaritse umutima abanyagihugu bo mu mazone atandukanye agize intara ya Buhumuza cane cane muri komine ya Muyinga. Ikibatera ubwoba nuko izo mbonerakure zahawe ububasha busumba ubw'abategetsi no mu nzego z'ubutungane n'izabajejwe umutekano, ivyo babona ko basa n'abarenze igaruriro hamwe atagikozwe umunsi umwe ivyo bigwanisho bya gisirikare zahawe bashobora kwisanga vyakoreshejwe mu gusasika inganda ko bita abakeba b'umugambwe CNDD FDD. Bagasaba indongo zishasha mu ntara ya Buhumuza hamwe n'abarongoye inzego z'umutekano guhagurukira ico kibazo, bakaka iyo myambaro n'ibigwanisho bahaye izo mbonerakure abakoze amakosa muri zo bashengezwe imbere y'ubutungane, gutyo imitima ihagaze abanyagihugu ibone gusubira mu gikiriza, abanyagihugu babandanye imirimo yabo mu mahoro no mu mutekano. Odasi Kaburo nawe ndagushimire, ndakumenyesha ko ikigo Credeje tabariza ugwaruka mu Burundi ko rubayeho mu buzima bugoye bwogarijwe n'ubukene butagira izina hamwe n'ingaruka mbi za politike ikumira ugwaruka mu myanya ya politike. Credeje bakababazwa no kubona ubwo gwaruka nyene rusigaye ruhabwa n'indero idashemeye kuko uburezi mu Burundi butera butituka. Ku bwa Credeje bagasaba leta y'u Burundi kugarukira indero hamwe no guha ikibanza gikwiye ugwaruka mu myanya ya politike afatigwa ingingo zirawe ubuzima bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na Odas Kaburo. Ako kamo ko gutabaza leta y'u Burundi ngo igarukire ugwaruka rwo mu Burundi rwugarijwe n'ubukene butagira izina udasize inyuma n'ikumirwa rikorerwa ubwo Burundi bw'ejo, cane cane abashoboye kwiga amashure badashirwa mu myanya ya politike afatigwa ingingo, n'akamo gaterwa n'ikigo Credeje cishinze guharanira indero ifise akanovera mu Burundi hamwe n'iterambere. N'akamo katewe kuri uyu wa 12 Myandagaro mwaka wa 2025 ubwo kw'isi yose cyo kimwe no mu Burundi hahimbazwa umunsi wahariwe ugwaruka, hazirikanwa ibikorwa n'ubwo gwaruka nk'inkingi ikomeye mu gihugu. Ikigo Credeje kikavuga ko uko ubutunzi bw'u Burundi butera busubira inyuma nk'ibirenge, hakiyongera ko indero idashemeye bigaherekezwa na politike idashira imbere urugwaruka, cane cane mu myanya ya politike ikomakomeye ahafatigwa ingingo zikomeye ziraba ubuzima bw'igihugu, byose bigira ingaruka mbi kugwaruka aho rwisanga rwugarijwe n'ubukene kuko n'abashoboye kugana ishure badahabwa n'akazi bikwiye, eka nabo bake bakaronse bahembwa udufaranga tw'intica nikize bigatuma babura isaganirizo mu by'ubutunzi. Ibyo bise urwaruka rwihebuye. Bakavuga ko urwo rwaruka rw'u Burundi rubayeho mu mwiza w'umuzitanya kubwo kutamenya ejo hazoza uko bazoba babayeho bivanye nuko basa n'abahebwe. Ikigo Credeje kigatunga gatoke leta y'u Burundi kukutitaho kazoza kurwaruka kuko hakubaha indero nyayo ibategura kuba abakozi nyabo bazokorera igihugu, ahubwo iyo leta nyene yahisemwo kubafata bugwate mu kuguma ibashiramo inyigisho z'urwanko ku nyungu z'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Amashure mu Burundi hakuba ikibanza gishira imbere ineza y'umunyeshure mwiza ategurwa kugirira akamaro igihugu nabiwe, cahindutse ikirimbiro ry'inyigisho mbi ziryanisha abarundi ibikurikirwa no gutoteza abana bariya abatishwe bagasazira mu buhungiro abandi mu mabohero atandukanye. Ikigo Credeje kigatera kamo leta y'u Burundi kugarukira urwaruka rukitabwaho bimwe biboneka, bagahabwa indero runtu, bagategurwa kuba indongozi nyazo hamwe no kuba abagwizatunga babushitse. Ico kigo kigasozera gisaba urwaruka
kwibyukiranya bakarwanya ibyo byose biba hanze bagakura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa bibateza imbere bakarwanya ibikorwa bibi byose ico kimwe n'inyigisho mbi zifatira ku kahise ku Burundi katari keza gutyo bakabona gutera imbere no guteza imbere igihugu cabo. Odasi Kaburo urakenuye hagati aho mu gisagara ca Bujumbura ibinyobwa vya Brarudi vyaraye bidugijwe ibiciro nk'uko tubisoma mu itangazo ryaraye ritewe ko umukono n'ishirahamwe Brarudi ibinyobwa vyayo vyaraye bidugijwe ibiciro akarorero Primus yavuye ku mafaranga 2500 ija ku mafaranga 3300 nayo Amstel Blonde ya santiritiro 65 yavuye ku 3500 ija ku mafaranga 6000 y'amarundi. Inzoga bakunda kwita Beshu Blonde yagiye kuri ku 5000 vy'amafaranga y'amarundi. Inzoga zo mu bwoko bwa Bright zozo ibiciro vyagumye uko vyahora. Dusozera amakuru mu nkino zitandukanye zimaze imisi zihuza imigwi nserukira makambi y'impunzi ari mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi ugira gatatu w'izo nkino mu masaha yo mu gitondo umugwi w'umupira w'amaguru userukira ikambi y'impunzi ya Mahama mu karere ka Kirehe igizwe n'impunzi z'abarundi abanyekongo abanyesudani n'abandi wahuye n'umugwi nserukira nkambi y'impunzi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara. Urukino rwarangiye umugwi w'umupira w'amaguru userukira ikambi y'impunzi ya Mahama watahukanye intsinzi y'igitego kimwe ku busa bw'umugwi w'umupira w'amaguru userukira ikambi y'impunzi ya Mugombwa. Radio Peace FM y'Ugwaruka yarungitseyo Kaburo Dasi kugira akurikirane izo nkino. Radio Peace FM y'Ugwaruka turi ku kibuga cy'inkambi ya Mahama ariko harabera urukino rwahuza ikambi ya Mugombwa hamwe n'ikipe n'umupira w'amaguru y'ikipe ya Mahama. Nk'abafana mbega iyi ntsinzi muyakiriye gute kuba ekipe yashobora kugera ku gitsindo nk'iki itsinze ikipe ya Mugombwa? Yego vema nigishimo ntangere gasanzwe kuba cyose ntsinzi n'ikipe ya Mahama twakinye n'ikipe ya Kiziba twitsinda igitego ariko twakije tunyotewe kandi cyane byari byiza ko twabishatse kugira ngo twese tukina finali ko ubwa mbere dukeneye iyi match n'undi gikombe ntago tuvuga ko tuzovanga ngo kwishama gitangaje. Ku munsi wa gatandatu mwizeye iki? Munsi wa gatandatu ndizeye yuko iki gikombe kigomba gutaha hano mu nkambi ya Mahama kandi turabyizeye kandi turebye n'ukuntu umupira uri kuragenda igikombe twamaze kuzishyira mu bihe. Mbega uretse gutahana intsinzi ni iki izi nkino zibafasha mu buzima bwa misi yose? Ikintu kidufasha mu buzima bwa misi yose urabona nk'ubuzima vakate turashaka ahantu tuya gukoresha umutwe hakuruhukira bikadufasha kuba hamwe n'abandi tukaturinda kujya mu biyobyabwenge tukaturinda kujya mu bindi bintu bidahesha ishema. Rero byari byiza cyane kugira ngo tuba turuhuke hafi y'abanyeshuri bose ku ishuri twaronse uburyo tumeze neza. Ikambi ya Mahama irimo impunzi ziva mu bihugu bitandukanye. Mbega iyo muhuriye ku kibuga cy'inkino nk'uku muri abarundi abakongomani abanyarwanda n'abasudani n'abandi, mbega mu mibano bibafasha iki iyo muhuriye ku kibuga nk'iki cy'inkino? Bidufasha mu mibanire kumenyana bigatuma ejo nshobora kuva ngaha nkajya ku Kiziba nkajya Mugombwa nkajya Gashora bakavuga turiya muntu twarabonanye twaraganiriye iwabo narahabonye ni Mahama ameze neza hararyoshe tugasabana. Murakoze cyane mwariko muganira na Odasi Kaburo kuri Radio Peace FM y'Ugwaruka i Mahama ariko harabera inkino z'umupira w'amaguru n'izindi nkino zibera ku bindi bibuga bitandukanye harimo basket, volleyball. Kuwa gatandatu tuzabashikiriza ikizoba cyavuye muri finale hagati y'imikino iriko irabera muri iyi nkambi ya Mahama. Murakoze cyane.
ni naha amakuru twabateguriye agarukiye mwakoze mwese mwayakurikiranye nshimire Yves Hirakoze yariko waramfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo Jevia Tortori haragira mu ngunda yabashikirije duhana isango ku munsi w'ejo na gahwane.